Bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes et à tous qui m'ont suivi sur ma chaîne Nyonga Patrick. Je voulais dire que je suis là pour vous aider à étudier le français. Ceux qui parlent le Kirundi peuvent savoir parler le français. Donc, comme vous le savez, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, c'est bien de me suivre. Continuez de regarder mes vidéos. Je pense que ça va vous aider. Et donc, aussi, j'appelle à ceux qui me rejoignent aujourd'hui, qui me suivent, qui voient cette vidéo, de cliquer pour s'abonner, de partager. N'oublie pas aussi de demander la notification pour que tout ce que je vais enseigner, toutes ces vidéos que je vais poster sur ma chaîne, vous allez avoir la notification facilement et vous allez savoir ce qui suit pour, comme d'autres vidéos. Ça va vous aider aussi pour agrandir, pour s'épanouir dans le français, donc pour savoir beaucoup. Merci beaucoup. Murakoze nk'abumva ikirundi nibona ariko ndababwira ko mushobora ndabashimira kuba mwariyabonesheje bamwe n'abandi mushobora kuba mugiye kwiyabonesha uyu munsi nkabasaba ko mwiyabonesha byihuse kugira ngo notification canke muzibone canke video zigiye kuboneka zigiye gukurikira muzoze murazibona bidatevye kandi mu maguru masha. Nuko tugize iminsi twiga ariko shaka gusaba imbabazi kubera ko la semaine passée canke indwi iheze sinabonye ukuntu na uploadinga canke nshira ko video, ariko uyu munsi hari cigwa nabateguriye ni base y'igifaransa, ni base yo kumenya les voyelles nkuko muzizi mu Kirundi ni amajwi avuga. Ayo majwi turaba twiga atanu niyo dufise haba mu gifaransa haba mu Kirundi nkuko mubizi. Turatangura n'izi voyelle. Voyelle ya mbere iraba A. A ntihinduka haba mu Kirundi haba mu Gifaransa, ni A. Musubiremo A, voyelle A. Ok, voyelle A dushobora kuyibona muri banane. C'est un exemple. Banane harimwo A. Ok, ama turakurikizamo I. Murayumva I naho mu Kirundi canke mu Gifaransa ntihinduka. Ok, I nayo dushobora kuyisanga muri bien. Harimwo I, voyelle I. Bien, dusubiremo I, hakabamwo muri bien. Hariho exemple nyinshi dushobora gutanga. Hariho bientôt, nayo bientôt harimwo I. Voilà, tukaja kuri kuri voyelle yitwa U. Voyelle U mu Kirundi iba ari U. Ok, dusubiremo U mu Kirundi ikaba ari U. Ok, turagiye kuri voyelle yitwa E. Voyelle E nayo no mu Kirundi ntihinduka. Ok, voyelle E. Voilà, hama tugende kuri voyelle ya O. Entre temps ntaraja kuri O nshobora kubabwira kuri exemple yo kuri E.
mu gifaransa dushobora kubona nka baignoire. Baignoire harimo e. Ok, murakoze. Baignoire, voilà. Rero duce tuja kuri o. O nayo o ntihinduka mu kirundi haba mu gifaransa. O, ariko dushobora kugira exemple ya o. Hariho o mu gifaransa ziratandukanye. O ni nyinshi, zandikwa ugutandukanye. Hariho o isanzwe, hariho o bandika AU, hariho o bandika EAU. Murumva ko zitandukanye, naco dushobora kuzokigira ikindi cigwa. Ok, nuko o nayo dushobora kugira exemple nka exemple y'ijambo ririmwo o, habaho bonne canke beauté. Voilà. Ok, reka dusubiremo tugire revision ya voyelle zacu. Hariho a, i, hariho u, hariho o, hakaba na e. Ok, ubwo mugerageze kuzisubiramwo izo voyelle, canke umuntu azikubajije. Voyelle dufise ni zitanu. Iya mbere akaba ari iyo ya a, hakaba i, hakaba u, hakaba o, hakaba na e. Ni voyelle zitanu. Voyelle zitanu kuzimenya, kuzisubiramwo biragufasha kugira ngo ushobore kumenya ukuntu zivuga ziri mu ijambo canke ziri muri phrase, ce qu'on appelle les phrases. Ok, ubwo mugerageze kuzifata izo voyelle canke ayo majwi avuga, muyashire mu majambo yanyu y'igifaransa comme exercice. Hama tuzosubira ubutaha, tuzosubira ikindi gihe twiga uko zitandukanye, twiga nko kuri o, ukuntu o zandikwa, ukuntu zitandukanye n'ukuntu baziprononsa. Ok, merci beaucoup de me suivre pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je remercie ceux qui me suivent, ceux qui vont s'abonner. Merci beaucoup.